Tekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muhereye ijya nino mu makongo ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaziya, abari ijya nino ku mugabane w'Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye: Kenya, Uganda, Zambia, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, Ethiopia, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe ko hazindutse avugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye afashe urugendo giturumbuka, urugendo rwihuta cane. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yerekeje muri Afrika y'uburengero, aho yari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, baciye canke bafashe urugendo mu ndege bararura bayifatiye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ca Bujumbura. Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe baciye berekeza muri Guinea Equatoriale, aho yakiriwe n'umukuru w'ico gihugu nyine. Aho rero Evariste Ndayishimiye bivugwa ko yagiye kurondera umubano usanzwe, gutsimbataza umubano usanzwe uri hagati y'ibihugu vyompi, nk'uko inama nshikiranganji yateranye muri iyi ndwi yaciye inemeza urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu cacu Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru rero turaza kubabwira ibiriko biragenda bivugirwa muri urwo rugendo yaciye afata, aho yajanye n'umutambukanyi wiwe. Ni mu gihe mu bihugu vyo mu burengero bitariko birumviriza nyine intangwano ziri hagati y'ibihugu vy'akarere, Uburundi nabwo bufisemwo uruhara rukomakomeye cane. Inyuma y'uko Evariste Ndayishimiye yafashe urwo rugendo kandi ngaha mu gihugu cacu Burundi hasohotse ubuvugishwa batanguye gushira ku mbuga hwaniro, bati akajagari, ingwano, intambara zigiye kwaduka ngaha mu gihugu c'u Burundi, imbuzi ku gihugu c'u Burundi bivanye n'abategetsi bacu, abategetsi batwara Uburundi biboneka ko batariko barigenza neza, na cane cane ko biboneka ko bariko barakwegera akarambaraye igihugu. Abagwanyi barimo barahigira gutera kugaba ibitero ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ivyo vyose bikaboneka ko imbuzi umwanya ku mwanya zishobora gushika, kandi ikindi nuko ingwano ziriko zirabera mu bihugu vyo mu buseruko. Umugwi witwaje ibigwanisho ugwanywa n'abasoda bacu b'u Burundi bashobora kuzokurikiranwa gushika ngaha mu gihugu c'u Burundi, ico bigateza ingwano zikomakomeye cane. Ibintu birabandanya gukomera cane, ibintu birabandanya gukomera nk'uko biriko biragenda bivugwa. Bati Evariste Ndayishimiye arakwiye kubogozwa, igihugu kigaja mu minwe y'undi mutegetsi niwe ashoboye gutwara kino gihugu, kuko biraboneka ko bidakunda nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Biraboneka ko ari ingorane zikomakomeye cane, ingorane zitoroshe na gatoyi nk'uko biriko biragenda bivugwa. Amakuru agezwe ko ariko aratangazwa nuko bamwe mu bajenerali bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi aribo bashobora gufata kino gihugu bakaba bagitwara. Havugwamwo General Gervas Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere, aho bivugwa ko kandi uyu nawe atumvikana n'umukuru w'igihugu ariho muri kino gihe Evariste Ndayishimiye. Bikaboneka ko rero ivyo vyose bishobora guteza ingorane
gukwega karambaraye kuba umushikiranganje wa mbere atavuga kumwe n'umukuru w'igihugu. Uyundi mu general avugwa ni general Ntigurirwa Serase, uyu nawe aravugwa mu bashobora gufata ico kibanza c'umukuru w'igihugu, na cane cane ko bari mu ishamba general Ntigurirwa Serase ari umwe mu bari bavuragenwe ko azotwara kino gihugu cacu c'u Burundi. Uyu mujenerali akaba yagomba gusubirira umukuru w'igihugu ariho muri kino gihe iyo bagendera ku kungene bari bavuganye bazotwara kino gihugu, ariko Evaristo Murantunge ariko umuhisi Petero Nkurunziza byose yaraciye abihindura abigena uko abishaka, bamwe arabica abandi arabomora barahunga, abemeye kumuyoboka aribo Ndayishimiye, Bunyoni na Ntigurirwa mubo bagombaga kuzoja mu kibanza c'umukuru w'igihugu, bo babaye inkomamashi bakomera muhisi Petero Nkurunziza amashi gushika agandaguye General Adolphe Nshimirimana, agandagura Lieutenant General Kararuza, aromora ukizigenza w'uyo mugambwe uri ku butegetsi, uyu ni Rajab Hussein gushika agiye mu ishamba. Kuri ubu ngubu agiherereye mu ishamba, n'ubu gutaha vyanse. Bamwe bati yoba yarahejeje gupfa, yoba yarapfuye, abandi bati uyu mugabo aracariho, ariko mu by'ukuri nta kuri kuzwi, ariko ikiboneka nuko yoba akiriho kuko ikiziga ciwe ntaho kigeze kiboneka, nta wigeze abona ko Rajab Hussein yoba yarapfuye. Ivyo vyose rero biriko biragenda bibanga mu gihugu c'u Burundi, bikaboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bufise ingorane zikomakomeye cane, umwanya n'umwanya bushobora gutembagazwa. Uyundi muntu bavuga yotembagaza ubu butegetsi ni General Prime Niyongabo atwaye igisoda c'u Burundi, amwe nawe ashigwa mu majwi y'abashobora kuba botembagaza buno butegetsi. Abandi bati General Prime Niyongabo ni Somambike wa Evaristo Ndayishimiye, ntiyoshobora kumutembagaza, ntiyohirahira atembagaza umupare wiwe w'abatisimu yamuhagarariye mu bugeni ashingirwa canke yubaka na n'uwo bari kumwe. Ivyo vyose bamwe bakabona ko ari ibitoshobokera General Prime Niyongabo ko yotembagaza ubutegetsi, ngo mu gihe yoramuka yoba ngo vyashoboka yokabaye yaratembagaje Evaristo Ndayishimiye mu ntango, kuko biboneka ko Evaristo Ndayishimiye ata kintu na kimwe amariye kino gihugu cacu c'u Burundi, usivye kutabanganya, kudovya, ishamba rida nk'uko bagenda babivuga. Igihugu yaragisenyuye, yaragisambura, ata kintu na kimwe kikiri ku murongo, yatejemwo akajagari, ubukene, inzara, vyose ubusuma, byose nta kintu kitariko kiribonekeza ngaha muri kino gihugu cacu Burundi. Ibintu vyose bibi birabandanya kugenda vyibonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo vyose rero bikaboneka ko ubu butegetsi bwa CNDD FDD hari bufise agahaze kandi bugomba gutembagazwa vyihuse, nk'uko bamwe babandanya kugenda babivuga ko Evaristo Ndayishimiye aramutse atembagajwe vyoba ari vyiza cane gusumba kuguma kuri buno butegetsi. Ariko bikaboneka ko abo kabaye babikora ntabwo bobikora, umukuru w'igisoda c'u Burundi atabifisemwo uruhara ntivyoshoboka, nk'uko n'ubundi na kudeta yari yateguriwe umuhisi Petero Nkurunziza. Uyu General Prime Niyongabo niwe yatumye itashikwako, kuko niwe yamenye ibanga kare araribwira abandi bagenerali bari bashigikiye Nkurunziza, harimwo abo ba Bunyoni bari bazi ko bazosubirira Nkurunziza avuye ku butegetsi. Ivyo vyose biraboneka ko Prime Niyongabo adashobora kuba yotembagaza buno butegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye.
kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa wafyonda sabone hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabakunda cane ndabikebanuye.